Yes! Bakuzi ba Isaac TV, je urusaku rurambaba ntago nkunda ndagwanka ariko gogo rurankundaga mana. Rurankunda vraiment je sinco runkundira. Uno musi rero ndi mu Cibitoki, hari mu Cibitoki by the way ku bantu bagiye hanze kera mutaheruze kubona mu Cibitoki, hani ku Cibitoki rya Kanyoni hari juste exactement hani kujya kane kujya kane ya gatatu. Aha rero naje kurondera umu artiste ndamushaka ko inkuru nyinshi mfise urusaku rwinshi mfise news nyinshi. Muri bukaye kigali nugeze koresha umuntu yitwa Papa Sheila. Ni Papa Sheila, Papa Sheila anamwita Hamza, abandi bamwita sinzi ngene mwita mu masinema hariya akina mu Ihuriro TV, harigeze kuba amajambo muramuzi by the way muramuzi sana. Rero inkuru inzanye ngaha asaza korera ngaha koraga kuri salon nyene isalo twa Heshima Business Company. Ni salon Heshima Salon murabibona hacafye ko Diamond Platnumz hajya araza kunsigura impamvu bacafye Diamond batasafye abandi artiste bacu ngaha. So turekaje nivyo rero nje ngaha kumubaza ibintu byinshi cyane. Amakuru rahari nuko yahebanye na Yvette. Aheruka kubibana na Yvette. Ntibiryoshe, igakubibana nibiryoshe ariko birasanzwe. Ariko kandi naho bisanzwe, je kubera yuko nabikurikiranye muri buka ko igeze kubibana n'umugore wiwe wa mbere. Barahebanye ngo kubera dawe nuzenya kubera inuzenya kubera ujya mukobwa wo muri Saudiya. Yvette n'umudada yarahora akora muri Saudiya, acaraza mu Burundi barakundana barakwegana baraza amafoto arahitinga. Muravyibuka badada bo muri Saudiya hehe Oman murabibuka Yvette muramwibuka. Rero amatwa asumira ngo bahebanye ngo yasubiye kwa Wamukobwa. So ivyo rero tuvyihoze sivyo vya byose ndavyemeje cyangwa sindabihakanye, reka ndabimwibarize. Niyo mpamvu namusavye ko ndamusanga ku kazi, nawe musavye vraiment yabinyemereye mu Burundi. By the way welcome. Navyazi ko tuje kubimugira nanjye ni mivumburo ariko muvumburo jewe oyo Oseniaje uko bien Hakim mzee baba vipi unakaza na kuona baba Hamza vipi umeze neza? Acha bite majabu nakubwiye ko nje kukuraba none jagwire ega sindakuvumbe nakubwiye ko nje kukuraba mwe misi wabimbwiye nawe wambwiye ko nsanga mu kazi rasi Hamza nubikoza felicitation masalo yanyu yaratemberewe. Merci ahantu hakorera mu farme nawe uravyumva batiza kuba ahantu hakaze hajanye na nivu yiwe n'izina n'amateka. Okay, by the way ni salo ya bien, urabona ko services zimeze neza hasa neza ariko ikintu kibeje nasigaye nagumye ngaha nibaza kubera iki mwacafye urufoto kwa Diamond ngaha ndashindi foto y'undi mu artiste basi ni foto y'undi umustar ho boye ifoto yiwanje je sinabikunze naravyansi peut-être je ntibari kuncapa nkorera ngaho kungena atakanoti bampaye hama twabivuganye kico gihe bacapiga foto vraiment so narindi kandi vyarambabaje na jewe kuko si vyiza muri make nta mpamvu yo gucapa Diamond dufise ba Big Fizzo ba Satbi bandi benshi ariko ndiko ndavugana n'uburongozi kugira bahindure bashire indi foto nshasha kugira babikora je siho narindi. Okay Hamza kwanza ikintu ca mbere jewe kwanza reka ndagukeze juste nariko ndakukeza kubijanye na salo ya zigimeze neza ibintu bijanye bipanze neza quand même félicitations. Merci cyane vraiment. Hari abantu batazi Hamza jeje iki muri salo? Batazi Hamza ajeje iki muri salo? Je tumaze gukora ibiganiro bishaka kuri bibiri ndagusanga muri salo. Ujeje iki muri salo? Ico njeje ndi umukwafere hama mbavuga kwafere ndi n'umujera wino salo tu nta bindi. Okay ndi n'umukinyoma reresi birazwi ariko rero tugaruke hanyene je ndafite ibintu byinshi shaka kuyaga bakunze ba Isaac TV kuba mizirima bari mu iswa mu mbabarire si jewe bari gihe nyine mbabwa murabizi ko je ari ndafite ingwara yo kubabwa ukuntu ariko barayizi iyo ngwara barayizi ko nkunda kubabwa munyarusaku muri make barazi kuri umunyarusaku kuvuga ati murazi ko ndi umunyarusaku mu mbabarire nese ibintu bisanzwe barabizi je urusaku ndagwanka ariko go rurankunda wankurusaku mugoruka gukunda niyo mpamvu uri umunyarusaku. So ikintu shaka tuyage ni byinshi ariko by the way duhere kwanza kuva ubu ugeze imyaka ingahe uri mu mareresi hano? Imyaka tuvuze imyaka ndabimazemo ni myinshi gusa filime yanje jewe ya mbere nayikinyemo 2012. Okay muna kubaje ati umaze gukora iki muri cinema wo mwishuri? Bo vyamaze gukora muri cinema novuga connaissance
cyo kintu navuga ko maze kumenyana n'abantu tuvyo birakwiye bo connaissance rega kandi kumenyana n'abantu nivyo bitanga n'ubuzima nivyo bitanga n'amahera nivyo bitanga n'amadiri yego mugabo urabizi je mu Burundi wacu. Okay, Hamza wavyibushe ibanga nirihe uri kugiki bunure bwingi misoso bingi ibiharage umuceri ibiharage byinshi canke like that bo kuba navyibushe novuga ko cyambere no kuba mfise amahoro nuko no kuba niyakira je ukondi ubwo bugira ikintu kenshi gikunze kudusubiza inyuma no gutuma umuntu adasa neza ngo atagate nibindi no kutiyakira ukuri kuba wumva ukeneye kubaho nka Isaac mu gihe Isaac ari umubosi ugacuna ukananirwa no kumenya ko wewe ivyo ushoboye nibige nyene ufise vyakira uko nyene rero ubeho wonyene ukuri ubeho wewe nyene ubwawe utabayeho nka Isaac cyangwa nka nkundi muntu kanaka rero nariyakiriye ndiyakira uko mbayeho kindi naco bo nta makonfliktane n'abantu banishuza amadeni urumva tu meze neza Jim urinjira fresh none hari umustar adakora sport bya bindi vy'imboro uja nozi ko abademo bacu baca bahara uri umustar uri umusuperstar uri umundazi dusigurire superstar ninde star ninde underground ninde bo je mvuze ngo underground ni kugira tuba tugitangura kwinjira ugitangura kwinjira dufatire kuri filme kuko niyo nzi ari ugitangura kwinjira muri entertainment muri umuruhande rwa filme peut-être uramaze gusohora ga filme kamwe nkaramenyekana cyangwa naho birimwe ariko nturatangura gusohora filme aho no kuvuga twovuga ko uri mu underground tuvuze umustare uburi umuntu umaze kumenyekana mu gihugu iwanyu no kuvuga ukaburi wa wundi naho waje mu ntara ya ruguru utabura abantu bakuzi ahantu ushobora gutegura ka evenement abantu bakakwitaba tuvuze umusuperstar naho ni wa wundi nahaje hanze y'ibihugu uragivuye ngaho uragiye muri Kenya uragiye muri Ethiopia hose ukabashobora gushikayo ugategura evenement abantu bakakwitabira je niko ndabitahura ku ruhande rw'iwanje ariko okay sawa muravyumva rero niko wabitahura umuntu ko turakuno mwanya urashobora kumuhanura kuja muri cinema irimo mahera like tuheranye kuko ikintu cyose kiba gifise aba role model nk'umuntu ahora aba cinema zaba kamuraba Hamza karaba Pashela avuga ati nukurya mujama je ndamukunda takuri ngina kina ndakunda ibintu akora like sinzi ko nomera bo sinzi ko novyinjira mu bigihe akora hari inyungu bikuramwo mwishura uyu muntu wo mwishura bo ikintu kimwe no mwishura si filme gusa akazi kose ntuzugakore kubera kanaka cyangwa kubona kanaka yakaronkeyemwe ikintu icyambere kwanza uzugakore kubera wumva ari don yawe wumva ko ariko ushoboye kari muri wewe kubera kurakora ikintu kiri muri wewe wumva ko gishoboye naho utakironkeramwe ikintu muri uwo mwanya bigutuma udacika intege ngo kiba kiri muri wewe ikindi kintu norenza ko kujanye n'amafaranga n'ibindi nawe urabizi iryo banga urarizi entertainment y'u Burundi isaba kuba uyikunda kuba uyikunda nico kiza imbere uvuze ngo amafaranga nawe urabizi ivyo wacu ariko bisaba kuba uyikunda tu ibindi navyo bikaza mu nyuma okay sawa ndaza kuza kuma news yanzanye kuri uyu mugabo ko Jessing nkurikira umuntu atakira ngiye kumubaza ifo mfise ikintu special mbagiye kumubaza kumukurako twese twunguke hamwe ugeze kuri tatouage zinga bo zitanu tatouage zimaziki kuri wewe uyu ndabona ifoto y'umuntu ngahawe uyu ninde naci ndabivuze ko uyu muntu umuzi aramunzi utamuzi nawe nta kundi mama rindira kwanza wewe mambo ni mazito rindira kwanza wewe neza rindira ndawe umuntu numukobwa afise umudari afise yambaye igota y'umwamikazi hejuru Akim Junior ndasavye umuntu uze kumunkamerera iko kwanza ngahawe akimagara ngaha uza kumubona neza kumukongera ndakwita gusavye rindira kwanza turabyura uyu muntu ariko n'ubwa mbere mbona umuntu ari umu artiste nga mu Burundi acafye umu kandi umukobwa uyu usivete we onevete ni rawe no beshi niwe abani no comment we nimbona ari we niwe nimba utabana ko ari we basi niwe ari oya cinacho ndabivuze ko sawa bahabandindindi none urukundo kugira ukunde umukobwa mpaka kuri rugero ukamushira ku mubiri nkuko bavyavuye kukiya ninde yakubwiye ko ari umukobwa nacafye ko ngaha nkunda ninde yakubwiye ko ari umukobwa nkunda ariko ibintu nazi birababaza kandi tatouage kabisa ifashe ku mubiri Ntsaki n'ibintu wofuta oya ni tatouage
ku mubiri kabisa. Yego. Urazi tatouage abantu bashira tatouage ku mubiri ntibotanga n'amaraso urabizi ivyo ariko batotanga amaraso uje usanga tupartage amaraso birabaho nyene uremera rero ukishira mu kangaratete kubera umuntu uyu muzito mama mahaba we erega kibazo uri kuvuga ngo mahaba mama wagira ko je ndafise aba sister ndafise umwana w'umukobwa Jende bose ndabazi uyu ni Yvette. Okay we ni mari vyo ubona sava meje sivyo mbona sivyo nanavuze nta nico nabivuzeko. Okay uramaze gukunda umukobwa mbako mucape ku mubiri yego cyane visage oya ariko izina yego nyemerera izindi zitatu ziri ibi ni biki ndetse gute Movies is my life naho handitse izina ryanje mfarume ni mwami kazi cyo ni cyaho ubivuze nabibonye indira ndabino naho mama iki ni gikipfa ndabiki wacha ndabi iki nacyo ni giki mbege ake mu ndabire iki ni gikiwe iki ni giki ikintu kitaboneka ni shugwe iri ni shugwe akiri iri ni shugwe harimo ishugwe harimo escalier ari kwisaha ngaha hejuru n'akantu k'akanuma ngaha bisigura ikirere ibinzo bisigura one day imeo bisingeneye kubivuga ibi ni bya Freemason oya nta Freemason nje ntayo nzi okay sa we hari turazumva zirabaho Illuminati wowe nimba uzumva ukaba uzizi ni sawa je mugo nazo ndumva nta nizonzi usanga niyo mpamvu wateye imbere numwege bakozi ba Isaac TV uno musi rero icyanjanye kuri no mugabo ni story zibiri zikuze cyane zikomeye muri introduction navuze imwe ariko ni zibiri zikomeye. Story ya mbere mfalme muri Ihuriro TV hifashe gute kwanza felicitation nawe umenga mufise tour mufise igiteramo dufise igiteramo mu Rumonge itariki 17 ahantu bita Ikaronda ukwezi nyene itariki 10 ni hirya y'ejoro 17 hazo bari kuri Pasika mu Rumonge neza Ikaronda ariko igitangaje umenga kiye giteramo we nuriko nawe uzori bo nubagire ko je ndi umu director ndo mwanditsi so nta event mishobora kubana kuri kintu bandi umva no burayo gute. Okay turekanye n'ivyo rero story ya mbere biravugwa yuko Hamza hari hamaze imisi hari cuka kibi mu Ihuriro TV kitajanye nuko ngo uyu canke uriya adashaka gukinayo canke ashaka kuvayo canke ashaka ibiki ariko wewe na misi ngo mwaracanyemwo mwarashwanye na manager wa Ihuriro TV mwarashwanye muri ko mupfa Jojo ngo Jojo ngo haragize ahantu we muragira ubucuti bwa hafi cyane mpaka amisi biramutera ikibazo namatwa sumbira ngo Jojo aranahukanye ni inkuru numvise barashwanye na misi ku buryo ngo Jojo byose ahantu Jojo arahukana iyi nkuru ihagaze ivyo bintu byavuye iwawe ivyo bintu je ndavyumvise uno munsi kandi avyumviye kuri wewe serious siniko ndabivuga na nafuze je nta nkuru mpora mvuga burya je yadukiza wewe no kuvuga ivyo bintu ukunyene ubimbwiye wewe nanje ndavyumvise kandi kuri wewe kandi Jojo narigera yahukana kuva rongorwa narigera yahukana nukuri byicaro baguhamagaje byari ivyicaro tuba turi mu nama z'akazi na mama Jojo akazi ega mama Jojo nawe turakeneye kumukinisha muri film mama Jojo ntiyaraje mu mafere ya cinema yaraje kumviriza abana abahuza ivyo rero je ntavyo nzi je nzi twaragiranye inama na mama Jojo tukeneye kumushyira muri filme ivyo bindi je ntavyo nzi papa Jojo yavuye kubera iki mu Ihuriro TV yavuye oya ntiyavuye ari bize nakazi kakorera mu ntara za ruguru aguma aje mu ntara za ruguru niyo mpamvu atari karaboneka sawa Bedira je ndazi abo nzo bibaza neza ivyo ndazi biravyo bivuga ko cyane ariko ivyo zezo bigarukako tore kuri story ya kabiri biravugwa ko we na Yvette mwahebanye umudada mwatuzanye ku induru muradurenza induru muratujya pirika icyo bita pirika histe show business like nyuma yo kushwana na Masheila rero ko Masheila mwigize gushwana be mureka kuvugana tugize gushwana mu Masheila ajya mwarahebanye muratandukana mpaka none vyibuka nagiye kumukoresha igaro na Masheila erega kwahukana n'ibisigura gushwana umuntu muri kumwe akabaho etape kubona ko mudashobora guhuza mu buzima busanzwe n'umujama muravana mwaratandukanye kumvo zuko wazanye undi mugore ivyo sinzi urabizi no umviriza je nawe kanyina mu Masheila imbere ko nzana umugore ivyo rero nitubivuge ko cyane imbere yaho uzana umugore voilà ngo yo gaho urahuye na Yvette yari ikorera muri Saudiya
arakurikira amahera ndazi byinshi twarabivuzanye ko dugusanze wawe uravyumva ibintu uko uravuga je naco ndabizi kwa reka inkuru rero ihari nuko we na Yvette mambo bwa mwaheba nisho wabikuye nabikuye ahantu henshi warashima hari inkuru muri inkuru nyene bivuga yuko utakina abana nawe uburibana siza ahantu bahiye nimba ari mu cyarama nimba ari ahantu uba quelque part je navyo nzi ndavyumvise wawe bakunzi ba Isaac TV je rero mu gufata abantu ndavye ngene ndabafata uratinya Imana urayizi Imana turi mu kazi Imana turi mu rusengero ngasi ku musigiti sino mu rusengero turi mu kazi ariko Imana urayitinya kamene nta numwe kandi uri mu iswaumu urafunze nta numwe adatinya Imana renzira urafunze ucubeye iswaumu ryacu nawe uriye niwe turimo mu runo mwanya oya birabisa impano ko urimba wafunze urifunga no kubera uzonsange ku musigiti ego canke oya uri kumwe na Yvette ni muri kumwe no comment no birateye isoni kuvuga ko muri kumwe kujya musi dugusangiza iwanyu yarari mu nzu kandi jewe rero ntacyo ndabivuze ko ntacyo ndabizi ko muracyari kumwe mu hiroti ntacyo ndabivuze ko muracyari kumwe mu hiroti ntavyo nzi yo urazi yakiye tuva nka tujya kurondera manager wa hiroti agira icyo bivuze kuko ni wabajera mwese ifo turabe oya kutujera turi muri filme aratujera nka boss mugabe nyuma y'ubuzima busanzwe tujera gute shaze kuvuga muri nuzenya muri cinema none ntimuburira mwese muri cinema bo turi muri cinema aratujera nivyo mugabe bijanye none ari kubakinisha muri kwakinana na Yvette yari Mario nubiri kirarengana mwaraje kwikina cyane muracashu turiko turakina na Yvette nene aracari wewe gendera yo Mario ni wamubonamwo ni fresh tamubonyemwo Peter narashikirwa gusa icyo nzi muri Mario arimwo kandi ko bigenda neza muracabana rero nta no comment ni mubana ariko ntacyo ndabivuzeko ibintu by'ubusuru bivugishe navyo nzi jiviri kuravuga navyo nzi ndavyumviye kuri wewe ko mwahibaye yego ndavyumviye kuri wewe ko koreka ndakurahira muri nasikia ndumva inkuru numva yuko bana mama Sheila yaragukoreyeho kwera uragaruka kuko mu interview twakoranye na Mashira yavuze ati jewe ujya n'umugabo wanje azogaruka je muzigwa musanze jewe ivyo ntavyo nzi ariko amakuru ansumira ngo wasubiye kurera abana jewe ntavyo ni vyiza usubiye urumva usubiranye na Mashira kugira murera abana ni vyiza ivyo uri kurambwira je ntavyo nzi ubundi je umwana wanje ndamurera kuvuga ngo je mfise umwana umwe umwana wanje ndamurera none ugakumurera gute no masherera arafise undi musheri bari kumwe none je ndise wiwe je ntavyo nzi ariko umugabo wiwe oya ndi umugabo wiwe gute mwarahebanye ne vya vrai birangiye none umuntu mwarahukanye aguma ari umugabo wawe none nyine we n'amashera nyine bye bye ariko ko numva ngo mwasubiranye ikijije ntavyo nzi vraiment ivyo gusubirana ntavyo nzi ariko ivyo guhebana ni mwarahebanye ntavyo nzi ntavyo nzi okay umbabazi Yvette amaze imisi yidoga ku mastati sinzi nta kamaro kumbe ibyo bampanuye nivyo kundana n'abahungu batitahura ibyo bivuga ko wowe warabibonye navyo ndabona biravuga ko yaguha amahera yiwe menshi ariko umuci nyuma urondera abandi ivyo ntavyo nzi ni ubizi urumva ko kubizi ni vyiza none uri kumbaza ibintu uzi duriko turondera ukuri nyako je rero ibyo ntakintu ndabizi ko vraiment gusa urumva ko uvugana nawe ukaba warabana amastati warabibonye je nivyo ndabona sawa bakuzi ba Isaac TV murakoze cyane muravyumvise rero ariko je ndazigera inkuru ngiye kwicagacuramo rega je inkuru ngiye kuyiraba neza umunyarusaku uzi nivyo ntazi ni vyiza je nk'ivyo byose ndabifise ari bishasha ni bishasha ariko uratubani gute James ko nabesha ntuzigiye ko mvuga ukuraho kuri sawa bakuzi ba Isaac TV ntimunyotegwe ntimuduhigwe je murabizi nuguriwe umuryango w'inkuru nicara iheze mbaga menye ukuri kose uko biri kose kandi murabizi ko je ntigera mvuga inkuru yo gushikuza igihe rusaku igwanje ni original OG se turabanya rusaku OG apara babandi guhere gufata ibintu ukaremena ibintu bitari byo ifufuga inkuru ariyo waho kanye nanuzenye je narabivuze ngo teriyo sema mama Shera arabishingira intahe wewe no munsi mwahebanye na Yvette ariko urukora nka kuduha umuco kandi ari byo Yvette bari wabo
Ivyo navyo nzi. Lakini sio vizuri kutesa watu wa watu. Je navyo nzi. Rego kibazo kurumbwira ibintu ntazi. Nico kibazo. Saro mukunda Ivete. Ivyo navyo nzi kurambwira. Saro mukunda mpaka umuca. Oya je nta muntu uracavye. Uracamukunda. Je navyo nzi biri kurambwira. Ariko Ivete uracamukunda. No comment. Azo uramukunda. Ntacyo ndabivuzeko. Uramukunda bana. Navyo cyangwa kuvuga. Ikintu gitwa Ivete ntashaka kucyumva mu mutwe. Oya suje. Undi nyine mwahama habandi ndindi muhana amabizu mujyana ibi. Vije navyo navuze mugabe bivuze wewe. Ngaje muri mwamaze kugira mariage. Mwamaze kugira mariage. Cyo kintu cyo ngeneye kuvugako. Abase hake base. Reka dufate base ko muri kumwe basi. Mwaragize mariage. Kandi tutari kumwe. Ni muri kumwe. Uvuze ngo tuti nanga je na turi kumwe nane je ngani. Jewe nawe nje kubana basi. Dufate ko mutakibana. Je navyo nabivuze ko ivyo bintu navyo nzi biri kuramba. Sawa basi. Ariko turabizi ko mwari mubana. Igihe ujya musi two basaza muhira mubana. None ntiwabibonye? Nabibonye. Utufate basi ko mubana. Mwaragize mariage. Je navyo ngeneye kuvugako. Ntacyo ndabizi. Kubera iki? Biratera isoni. Kubera ntacyo ndabizi. Biratera ishavu. Ntacyo ndabivuzeko. Ariko uraregreta kuhebana na mashe. Ni no comment. Ni no comment. Kichwa kuuma. Mambo ni mazito. Oya navya kichwa kuuma gute? Ikibazo uri kumbaza ibintu ntazi. Uri kumbwira ibintu byose ari bishasha. None gaje ushaka mvuge gute? Wana muri ko makuru kana Isaac TV. Ari kambaza ibintu bishasha ntazi. None ashaka ngira iki? Ni yice kugira ndamwisha. Era mfana. Wewe ntukiye kurahira mu bintu nk'ibi. Yagiye imana n'amakosa kuyifyinisha. Kumbura biza. Ahora abakuze bariko baratubwira baca babona ko hari ikintu something wrong kitagirwa kigenda neza. Ndamutere manimero turabingina bamusevize Ivete muri telefone yawe basi. Telefone yanje yazimye na. Ya wapi? Ndatura. Turabasingina bamusevize. Oya singombwa man. Chaki telefone wawe. Singombwa. Waramu block kandi ngo waramu block. Tivyo navyo nzi. Hariho barakazi kurusaku karakoye bujye nagira umurazuba beshi. Je navyo nzi vre. Sawa. Je rero ndavuga ngo batananirwa sizi bikirindira je nzokwereka. Wowe ruvyanze ntawe usiko kutubwira ukuri kose. Ega kuri nakuvuze nuko nyene ko atavyo nzi. Navyuzi. Urusire. Je pinga gatatu. Oya gupinga ni icyaha turapfunze kandi urabizi. So yani mu Islamu ni makosa kupinga. Kandi urabizi na? Urumva rero uranse gupinga. Oya gupinga ni haramu. Iyo batari haramu ya guca mpinga direct. Ni haramu vraiment kandi urabizi. Mbabazi. Je telefone waje ndayihevye. Bakoze wa Isaac TV. I telefone je ndayihevye. Ni kwanje kandi razimvye. Je ndayihevye ngitora. Ndayiguhevye. Impeye kwera habiki. Ndayiguhevye kugira basi umva. Kugira sanze arukuri ariko rero nawe ushuzana gwawe canke gawe cyakugumane je gwanye ginda ndayiguhevye. We na Ivete muracari sanze cenge matohoza. Sanze we na Ivete mukiri kumwe. Iyo telefone uzoshitwara. Ariko rindire je dizire ariko sanze rindire sweetie rinde ntacho nawe bare 5 ntacho sweet kwera ari nini muzatse je ariko nanje ninasanga mutakiri kumwe ucunyemerere ikintu uzoma bojewe cyambere ndafite telefone toni cyambere kandi nta carte sim nyinshi mfise kuno mwana nta bezo ya telefone mfise turagwana telefone yawe hanyuma ikindi gikurikira je kintu kijanye no kumbwira ngo nsanze ntasanze iyo bari cyo ndabiziko twari gupinga tego imwe basi ntacu biziko ntaco je rebe gushira telefone yawe ntacu biziko ndavyeme ariko je reka nje mu matoza mu vyambo ninabivumbura nkasanga nivyo unyemere twumvikane yuko uzobutsinze none ivyo kugira ubivumbure bisaba ko tuba twapinze kugira ubivumbure bisaba ko tuba twapinze hari kuri kuravyiyankisha kandi ari none je sindiko ndavyankisha ngo ndavyemere kuko ntavyonzi nuko uravyangije cyangwa uvyemere ni no comment kuko navyo ndabiziko sawa bakoze ba Isaac TV tugume ngaho rero tuza Akimu wewe ndira tuje mu vyambo abo zokura ko makuru barahari vyiza abayafise bazoyagu abayafise bazoyagu ariko si vyiza ivyo byo kuza muri banira kuza muratwima inkuru kwibanira gute je no gutwima inkuru si vyiza ni imana kandi urabizi ko atankuru je no kwimana urabizi kandi rero suku nyene unyimye inkuru kandi ari byo rero kuvuga ko mwahebanye bitwaye eka no atavyonzi atacho ndabizi ko ivyo bintu urabizi ko mu bana bazi no kome basi babwira base abantu kimwe muri ivyo bibiri babafana banyu bose babafana ba urukundo rwawe na Ivete bahumurize basi babwira ati jewe ni muhumure Ivete wanje turacari kumwe canke byarapararanganye tubimenye
ahumurize ko turazi ko muri kumwe. nta kintu je ndabizi ko ivyo bintu man je sinkunda kubesha abantu b'Imana je sinkunda kubesha Ariko turazi ko mwari kumwe. urabizi ko twari kumwe urabizi N'abafana barabizi. Ariko je ico nzi gushaka no mwanya nuko mwahebanye. Kandi mwapfuye sinzi nivyo mwapfuye nzobivuga. Ko udashaza ko ndabimena. wewe uri Ko ndi reserva. Ndiko ndi umunyarusaku sivyo wewe nimba uri umunyarusaku kora akazi kawe mugabo jewe navyo nzi ziri kurambaza telefone yanje yazimye arakana ari kukwereka. kibazo uzokanyereka nezo telefone yazi Bakuzi ba Isaac TV basi okay uracaba handi twagusanga. ntavyo nzi ntavyo nzi kandi kindi naco wibuke ko hage tari wacu nange nari impanze hage siho muhira jewe Sio mwari mwaguze we na Ive. oya Ure wimukiye mwaguze. jivye ntacyo ndabivuze nakubwiye gusa ko Aho ubibana basi ubahewe. sinzi Ubahe basi. no comment Ani wabagiye mukina ububahe. jisi ngene ntacyo ndabizi ko ivyo bintu bikurambaza wowe none nimba waruza aho ndumbaza aho mbubu gute uraje kundondera urambo ego canke oya Ababanyi biwanyu haji wanyu baravuga induru zaba hajya. jivye navyo Zya nduru zava. no comment ntavyo nzi ni uzizi uramaze kumukubita Ivete n'umusi muva muba. ntacyo ndabizi ko usanga naravyibagiye nimba vyarabaye Yemwe ndarushi urumva yuko atakintu nakimwe ashaka kubivuga ko maja maki ico nabonye ndashaka kuvuga ikintu nakimwe muri iyi nkuru ntaco reka ndabijemwe cyo ritwa Isaac Classic gira subscribe like na share ico ndagusaba wowe gira subscribe gusa niyandikisha kuri Isaac TV igihano gikurikira ni suite y'inkuru nukuri kandi rero jewe shavura nabi vyiza urashavura nabi ukora akazi kawe neza uryohera abafanzi n'ibyo uranshavuje kuko uranyimye inkuru kandi uzi ko ariyo bo nukuvuga wewe namaze kukubona ukunda ububeshi ukunda umuntu abesha urusiri ko besha nimba ushavuje ni urumvigera gira mbeshe je shavuje nuko mbeshe yego ushavuje nuko shavuje kubera ari byo no nushavuje nuko ndakubesha ahubwo ushavuje nuko ndakubwije ukuri wowe washaka ndakubesha akuri wavuze ngaha nta kuri nakumwe wavuze ntiwavuze ko uri kumwe nawe cyangwa utari kumwe je navuze ukuri ko ataco ndabizi Ivete nawuzi Ivete nawuzi ntacyo nkeneye kuvuga kuri ivyo bintu je navyo nzi ndasabe cyo mixa n'ibiganiro byo tumaze gukora nako bijyanye na Ivete hamba je umbea shida urakoze nasikia kifukuto rubido gumba mumbabarire asereka ndagushimire muze baba murakoze cyane vraiment gusa muri Mario mu rwakina neza gusawe mwenga rero ati bivama ko muraza ni bien gusa none gusa rero kubera umbwiye ngo felicitation ndiko ndakina neza itandukanye n'abandi benshi mu baturongoye cyangwa tuno mu bapatron n'ibindi itandukanye nabo ntumbwire felicitation yo ku munwa gusa felicitation misanzwe waronye ko umuntu yakoze akazi neza urakora mu mufuko ateba wanyimye inkuru nkore muvugo niva none felicitation yiki umuhe felicitation ivya akazi kawe je kama ko inkuru yanjye okay umubaje nuko ndakubwije ukuri unyimye n'amahera none reka reba nta kuri wavuze nta kuri wavuze none Ivete udashaka kumuvuga yaragushishe yakugize jewe ivyo uri kurambwira ntavyo nzi nacyo ngene ko ikintu ntazi nacyo nokivugako Ivete ntawuzi basi ko tavyuzi Ivete ntawuzi no comment kubera iki no comment kubera ngene ari no comment okay yemwe reka je ngarukire ngaho namwe sindabaruhishe ariko batukirana nivyo abamanyishuza baza no comment biki byabanze kuturambira ikiri ngaha rero tugiye kuvyironderera kandi tuzoronka ukuri kwabyo kandi nasanga ari kuri cenzo kumanika kandi telefone yanzu shaka ndayitwaye ndabasabira ku Mana mweregwe mu byo mugiyemwo mu byo mugiye kurondera byose Imana ibajime kandi uzonyeza ntumbye ko ndambesha ntumbye ko jewe mbabajwe nuko umbwije kuri werindira naje uzonyeza nayo mafaranga uri kurasaba zocuya mweregwe Imana ibaje imbere mu mushe kuvye mukeneye gushikako muronke nkuru mukeneye kuronka umenga biratangaje umenga biratisoni kuvuga nese abantu ntibakundana bagaheba none ivyo kuravuga bijanye niki ivyo kuravuga bijanye niki bijanye nabijya watweretse uri kwatwirata ko na Ivete wawe ibi wewe na Ivete wari mwagize mwagina muri presentanya murambikana impeta murarishana muragira ibiki muratugirira piriki ibintu birefu none umunsi utanga uvuga ati ntawuzi kabasi ninumire ko nacho msinda bivugako na muchoko kugira bivuge byanse uzo ntacyo bizokunda tu
Cheni twaza classic uni mfalme. Hamza ndagushimire rero. Nanje ndabashimiye cyane hama ntumira n'abanyarumonge n'umuntu atari umunyarumonga uri hose wifuza kutubona live kuri concert tuzogira ya Kaga mu rumonge hano biti Karonda ro 17 kuri Pasika muzoba mukoze kudushigikira. Ke mafoto mwayabonye aje mafoto ya Yvette n'uyu mujama. Ntacho ariko aje mafoto ya aya mwifoto je muko murarishanya muko muragira iki mwe kandi we ngo Yvette yagiye ninda yahukanye ninda tivyo navyo baramuteye inda ivyo ntavyo nzi se mwapfuye kutavyara ntavyo nzi sawa Akim Junior wakoze mwese matukwiganye mwakoze je nashavuye igano kirangiye nabi ariko ntaco jewe murabizi ko je ntigera nanigwa murabizi ko jewe nitumye inkuru ndayijamwo ngo nitumye ari umunigeze uvuga ngo kwituma oya ni bavuga gute mu Kirundi kwituma ni gute sugo nyene je nani ndavyumva uko ngenda bivuga uko kwituma babisi ngene babihe essence ariko kwituma muri toilette no kwituma nda Harono wambeshe kwe naje ndakizuko nyene ko ari kwituma sinzi rero kwirunga kujya kugira investigation y'inkuru jere ngiye kuyica cangura mpaka ndonke ukuri kwiyo nkuru Akim Junior wakoze cyane twayaze neza cyane ariko je nababaye kuri inkuru idakwiye neza ngena ndayishaka siko ndayironse ariko reka ndamenye za kuyikompleta bye bye ciao ciao gira subscribe like na share inkuru je ndababwiye ntibari yo gushikuza notez bien inkuru je ndababwiye ntibari yo gushikuza je sinze kuzana inkuru na créer ngo byo créer no zezana inkuru mfitiye ndisirirayo ijara kwijana nako guma yitweza kuba ziri ko ndavuga byose hari byo ahubwo je ngo natwakora ukuntu numva ngo uri kuraba umva ngo uri kuraba hata nyene inkuru ndababwira je ntibari yo gushikuza umva ngo nyene kuri nyine inkuru ntaco bazoyima amashera n'umujama wazoyima ntumbaze je niyo ababiza za kubwira none je hari ico ndabizi ko se najyo mana beze nakubwira no kuri. Okay, bye bye. Ciao, ciao. Isaac TV. Oh.